imbiri ngacaba umwambuzi sinzi ukuntu wabise iyo yarasikiye ahantu hose izo mvugo nk'izo ntizibere umuntu w'umuyobozi wewe nturi na national uri international rero gerageza urabe ukuntu wohindura imvugo uzuraraba kandi ikindi iyo utowe nimba mwatowe muri abantu bakeya utwarira bose hariho akantu wavuze kare ndondeza yigeze kukubaza kare bigitangura bakubajije ati uravuga ngo umuntu atajemwo ngo niyagira ingorane mu Burundi ntacyo muzomufasha none umurongozi ko uzokorera bamwe kandi cyakabiri nacyo uyavuze none igihugu cyacu kirimo ingorane wabidesize urumva rero hanze ntibakene bigorajanye wewe uvuze ngo mu gihugu uzogira ingorane mu gihugu ntacyo uzomufasha wemeje ko mu gihugu wacu ari ingorane rero kandi twavuga ngo abantu bashaka baze bateze imbere igihugu ibyo byose ni ibibazo byinshi uraba imvugo ukoresha uhindure rangaje kandi nta tegeko nta muntu udoshira ko inguvu ngo aze muri diaspora yawe kandi utaje ntacyo bumuhimbira kuko abantu bose nkuko babikubwiye bafite imvo nyinshi batari mu gihugu kandi nawe urabizi utabiciye kure nkuko bamvuga ko wakuriye mu ikambi urazi cyakujanye mu ikambi rero hari abandi nabo batemere kuja mu gihugu ibyo byose we kuvyemerewe ariko bitavuze ko twavuze 3 minutes ngira ngo wowe wacumva 10 reka tu respect umwanya sivuga okay ndahejeje murakoze okay aha rero ukurikira ni buzoca haca kurikira ndoricima Emelienne Siriki na Sezikeye merci beaucoup murakoze namwe gushimira abatunganije kino kiganiro sinzi ko mu nyumva turakumva murakoze cyane hanyuma nkuko ijambo ry'umutwe ribivuga ni kiganiro cerekeye umukuru wa diaspora ariwe Samuel Ndayiragije jewe nukuri mu mbabarire nagire mbaze Ndayiragije hamwe bya bikunda hanyishure kutubazo dukurikira umukuru wa diaspora kuvuga ko abaserukiye abarundi bose baba hanze y'igihugu abari byo yatowe nande yatowe nabande buzoca umbabarire ibyo bibazo byose yabyishuye jusqu'à maintenant ntituza gusubira inyuma gato ngira ngo yabyishuye ibyo bibazo au début iki kiganiro kimaze amasaha 3 arenga donc urumva hari ibibazo byinshi abandi bantu basabye ndagutumiye uze kucyumviriza paraple ariko bandanye merci urakoze reka mbandanye hanyuma niba yabyishuye ni byiza ariko ikindi nagomba kubaza nikikurikira none umukuru wa diaspora afise uburenganzira bwo kuvuga yuko abantu bose mu Burundi badafise ijambo rizima kuvuga nshatse kuvuga iki nk'ubu umuntu ari diaspora yofashwe iki na Samuel Ndayiragije kugira ngo yiyumve ko afise icyo yoterera muri ubwo Burundi bwacu murakoze aha rero ndoricima na Emelienne après ça cyakurikira Siriki na Sezikeye murakoze cyane jewe simfata umwanya munini nagira ndababwire nti ikiganiro ko cyagenze kose hari abantu bavuze ibintu byiza novuga Gabriel Rufyiri novuga professeur Libera bavuze bati ni byiza yuko twoje hamwe nka diaspora tugakorera hamwe hanyuma mu byo navuze ubwa mbere navuze nti nuko abantu batangura kwiorganiza aho bari hanyuma organisation ikavugana n'iyindi hanyuma bagaconstituer une sorte de plateforme. Maintenant icyo nagomba kubwira Samuel si kibazo kabisa nico ngomba kumubwira ko jewe ndavyumva ivyo bariko barakora mpereye yuko Samuel a été élu sur des critères qui ont été fixés par le ministère des Affaires étrangères du Burundi. Il faut qu'on parte de ça kugira dutahura ivyo turimo. Nukuvuga ngo twebwe nk'abantu bo muri diaspora turi nkujya muntu ariko aratambuka kwibarabara
yoca imbere y'ahantu badandaza imodoka. Umuntu ari muri aho hantu badandaza imodoka aca asohoka akamubwira ati ijya modoka rero ugira utware atama specification yayo igenda neza, ifise climatisation nziza, ifise son nziza, ifise moteri nziza. Ugaca umubaza uti iyo modoka uri kurambwira ni yihe? Narayiguze jewe. Nivyo barimwo. Nshatse kubaha une image y'ivyo bariko baradusigurira. Uriye ko tuje mu specification y'ivyo bariko barakora. Twaterezwa kubabaza nk'abantu baba hanze ngo ivyo muriko muratubwira nibiki. N'abantu bagiye hamwe ari bashaka kuba amajana 5 canke 1000 canke 2000, sachant que hari impunzi ibihumba amajana canke apana impunzi muri diaspora, harabagiye bahunze, harabagiye ku kazi, harabagiye muri business. Abo bantu bose bakaza bumva umuntu ababwiye ngo je ntwara diaspora yo kwisi yose. N'umuntu uri kurarengana ahantu badandaza ikintu baca bavuga ati kiya kintu waguze rero ati ngene uzogikoresha ni gutya. Ça n'a pas de sens. Ni mu representa diaspora yo kwisi. Muri representa mwebwe nyene aho uko mwagiye hamwe, uko mwavuganye, uko mwagiye mukavugana na Ministère des Affaires étrangères, mwebwe kora ivyo mwateguye, hanyuma muri association izo nk'izindi zihari. Kujya natanze example ya Overbrook aho mba, kujya wovuga ABC yo ngaho Ottawa hagerara yize, canke ABC ya Montreal idasa na ABC ya Ottawa. No kuvuga ngo nimubanze, urumva bavuze ngo humilité, nimubanze mutahure, nimugire na humilité, mutahure ko muri association nk'izindi, muzorondere gukorana n'izindi association, hanyuma aho ico muzoshikako nimba mufise une ambition yuko mufedera ama association y'abarundi baba hanze, ça sera bien. Mugabo nimubanze mutahure ikibanza canyu carico, aho kuza kutubwira ingene mukora, nimubanze mutahure votre définition et votre place. musongore 3 minutes. Ego ico mpereza ko niki ni icanyuma benshi bavuze ntibabe humble. Kuba humble ni euphémisme. C'est une euphémisme. Ni kuvuga ngo nibige kuvuga amajambo meza canke kuvuga correctement iyo bariko baravugisha abantu. Aho ndiko mbwira Samuel kuko Rufyirisi ko yavuze, j'ai eu l'impression yuko uvugisha abantu babiri badafise vision imwe. Donc nibige kuvugisha abantu neza, tupana kuvuga ngo busimbira hamwe ngo abaja ngo iki. Iyo mvugo nibayirekere CNDD-FDD, hanyuma bavugisha diaspora bayivugishe nk'abantu baba muri diaspora. Murakoze. Eveline, murashobora kuduga kwijambo? Eveline, muratwumva? Ego ndabumva hagera. Jewe nta n'umwanya munini mara, murakoze kumpa ijambo. Nza kuvuga umunota umwe, nasabye ijambo gusa kugira ngo ngire reaction kuko hariho uwanshishijemwo ngaho uwo yitwa Steve Derrick yavuze ko mu kiganiro nakoresheje ariho yavuze ibya Samuel. Kandi nagira ndamwibutse yuko ico kiganiro kiri recorded, kiri kuri YouTube, azogenda asubire yumvirize ivyo yavuze kuko uwo munsi niwe yavuze yuko Samuel afise ibintu yagirizwa ko adashobora kuja muri Amerika guhonyoza ikirenge. Ico gihe rero Samuel akaba yaciye amubwira ati ndagusavye umpa ikiganiro kuri iyo radio yawe, iyo radio Afrique, sinigene yahise ibayita Africa for Hope. Aca tuva mu kiganiro bemeranije yuko aca murondera amutumire mu kiganiro. Ahubwo je natangaye kumva uno munsi haraciye amezi menga na 3 gutyo ico kiganiro kibaye cyangwa 2 sinibuka. Narinzi ko ico kiganiro cabaye kuko yavuye muri space yavuze ati ego ndagiye kubatumira muzoze mwisigure, kuko yavuga ati Samuel wewe nturekuriye kwinjira muri Amerika, warakoze ibi n'ibi bifise byinshi bakwagiriza. Samuel arambwira ati ndagusavye ubu nyene tuvugane untumire nzoze mu kiganiro. Rero kuba twumva uno munsi yuko bitabaye tukumva izindi mpamvu biratangaje. Bon sinashaka kubirandira ko cane nuko yavuze avuga izina ryanje yongera ko yuko jewe ntakimutumira mu biganiro. Nagira ndambwire yuko Jesse ndamuzi personnellement, naco dupfa kandi ndamutse postinze ikiganiro
bigashika sindamubone canke sindamuha ijambo nuko biba vyashitse uko kurya bishika n'abandi umwanya ukaba muto. Nta kintu personnel mfitaniye nawe. Donc nico nashaka kuvuga, mugabo vraiment iyo wiyemeje ikintu uri umuntu mu bisanzwe umushinga ntahe uragikurikiza, waramwemereye uti nzogutumira, mu nyuma kubihindura hama ugaca uno munsi muri space ukatubwira yuko ati wewe kubera ko uvuga imvugo yuko finalement sinkigutumiye. It's confusing guys. Nico nashaka kuvuga, murakoze sindandira kuko yamaze umwanya munini baterana amajambo. Murakoze. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, hano reka mbwira abatumire igituma ndiko ndahaba abantu banyuma bavuge kandi batangiye ni uko nza kubaha umwanya mwebwe nimwe muza gusezera iki kiganiro. Reka nce mpa uwitwa Siriki Sezikeye nibo bakurikira. Bwana Sikiri cyangwa madamu ntariko atwumva. Sezikeye murashobora kuduga ku ijambo. Na Sezikeye nta uhari. Jean Claude murashobora kuduga ku ijambo, hace hakurikira na Sonia. Urakoze cyane Hagera. Ikiganiro nagitanguriye mu ntango kandi nagerageje gusaba ijambo ariko ubuhinga ntibwari bwakunze. Nagomba icambere nshingime yuko ikiganiro cyatunganijwe kandi abantu bagashikiza ivyiyumviro vyabo bitandukanye. Bigaragara yuko Uburundi turiko turugurura imitwe kandi dushobora kuzoshika ku kintu naho mbenga biracyagoye. Je nashaka gutanga icyumviro cyane, nta kibazo mbaza Samuel kuko ibibazo byinshi babimubajije. Nagomba kuvuga uko niyumvira ibintu ku gatwe kiwanje. Icambere nuko twomenya yuko ibiri mu gihugu ari byo biri mu mitima y'abarundi bari hanze. La politiki mu gihugu nituma n'abarundi bari hanze batumvikana. Nimubironderere mu bindi ngo tuje kure tureke kuvugana ukuri. Uko Burundi buzoba bumeze niko n'abarundi bari hanze bamera. Aya macakubiri ari hagati y'abarundi bari hanze ava hagati mu gihugu, ava kuri politiki yo mu gihugu. Ahambere umuti wa mbere uzotuma abarundi bashobora kuja hamwe ni mu Burundi kuko niyo tuva, imitima yacu nihiri. Ivyo nkabifatanya nuko turavye neza iyi diaspora iyo yavuye mu mugambwe CNDD-FDD barojanti igihe babitangura je twaranigeze no kuvugana namubajije n'ibibazo. Nukuvuga yuko uno musi babandanirije ku kintu cyari kiyasanzwe cubatswe kuri base y'umugambwe. Ariyo mpamvu nibaza ko abantu benshi ata credibilité bagiha. Mu bisanzwe aho bari guhereza niho batanguriye. Icyari gukorwa ca mbere cyari cyuko abarundi mu bihugu bitandukanye barimo biyubaka bakabanza bakagira ikintu kibahuza kiri hamwe, hama iyo tete ikwafa vyose ikaza mu nyuma. Inzira mbona bizocamo kugira ngo abarundi bari hanze bashobore guhuriza ku kintu nuko babanza guhera mu bihugu barimo bakagira ikintu bahurirako, hama ivyo bintu bahuriye ku bihugu bitandukanye ama association bahuriyeko akazogira ini federation iyahuza. Arico numva ico basamwire bamaze gukora. Ubundi ni ibintu byo gusiga n'inkore ku maso. Igihugu nta numwe atagikunda. Peut-être sinzi yuko gukunda igihugu ari gukunda ubutegetsi, biratandukanye neza. Samuel akwiye kuvyumva yuko nta muntu numwe adakunda Burundi. Igituma turiko turavuga Burundi nuko tubukunda. Muga peut-être ntidukora ivyo ubutegetsi bushaka cyane twiyumvira nkabo. Umusi ubutegetsi bwabaye bwiza ku barundi bose. Nta murundi numwe azoraba nabo wundi. Nta murundi numwe atazokunda uwundi. Nico gihugu sijya misozi sintuze dukunda bene wacu bari muri ico. Ego musongore tuce tusezera abari i Burundi kubera hano on a passé minuit de loin, donc dushaka gusezera abantu. Merci beaucoup. Ego reka mperaheze, nagomba guheraheza shima d'abord yuko abantu bashobora kwiyumvira gukora ikintu, ariko ikibazo cyabaye nuko bagikoze batabajije les concernés. Rero nimba bashaka kubaka ikintu gikomeye kizohuza bose nibasubize hasi, babanze bafasha abarundi bari mu bihugu bitandukanye biyubake hagati yabo, hama ico kintu ca diaspora ihuza abarundi bose kizoheze kize mu nyuma. Ubundi ni ibintu vyo gusiga inkore ku maso. Murakoze. Agera murashobora kumpa ijambo. Ego ni diaspora.
imbere Yes. ko uvuga diaspora ni mwebwe muza guconclure nayo ngiye guha Sonia Okay. n'uwitwa Thierry nibo banyuma hano tuce tu by the way hari umuntu yambwiye ngo agiye kugura iyindi space abatashoboye kuvuga hano bagende dusangire ijambo ku yindi space kubera jewe ngomba gufunga iyi. Sonia wewe ni jambo ni gwawe. Murakoze cyane mwiriwe mwese. Merci kumpa ijambo. Nashaka kwadresa gira commentaire kuri ivyo Monsieur Ndayiragije yavuze bibiri gusa. Ijya commentaire yuko you don't care ingene abantu bashitse i Buraya canke iyo bahungiye canke iyo batuye. You should care. Ko washize umugwi witwa ko uhuza diaspora yose. Iyo niyo soft power. Abantu bose bavuye mu gihugu barafise igituma bavuyeyo. If you care bazokumviriza ivyo uriko urababwira. Ikindi naco indi commentaire hari ibintu bavuze ngo tureke politique amacakubiri. Bon, ivyo turimo kuva imyaka myinshi twarakomeretse, turakeneye guswanya ibikomere vyacu. Donc, kandi ibintu vyose birimo politique. Nivyo byose uriko uravuga vyo kuja guteza imbere igihugu. Il faut que ego abantu benshi barakugwanya navyumvise muri iyi space ntituri convaincu. Mugabo urumva twaje kubavugisha no kumviriza ivyo muriko muravuga. Donc, comme mufise affinité na pouvoir iri Burundi, gira un environnement iri favorable économiquement. Ico kintu abarundi benshi baragikuzako naho tudasangiye ivyiyumviro n'imigambwe n'amoko n'ivyiyumviro. Niwa représente toute la diaspora ishaka kuinvestisa i Burundi ukagenda ugakorera environnement iri favorable économiquement, ntuzogira space yo kuza kutwinginga. Tuzoyazana amahera n'imigambi très facilement kuko turabikorera aho turi kubera hariho environnement favorable. Ikindi naco vyose liberté d'expression natwe kuri space umuntu wese ashaka kuvuga ico yiyumvira économiquement imigambi yiwe ivyo atari d'accord. Wavuze kuri kumwe n'abantu benshi bari mu migambi différent muri diaspora, niyo environnement ibe favorable i Burundi, nivyo biteza imbere igihugu, nivyo biteza imbere imigambi na de bonnes idées. Kwama kubutudumbi nabwo twaba association si bibi. Hari umuntu yavuze gukorana muri diversité, nivyo nashatse kuvuga, c'est très positif. Tuzokwegera tuzi ko uri gukorera bose muri ivyo bintu. Merci, ijoro ryiza. Ndanyirizeko Urashobora kubandanya Agera. Allo, ndashaka kuvuga ego Thierry murashobora gufata ijambo. Okay, murakoze cyane. Je nitwa Thierry ndabigengesere ndi US Montana. Hama nashaka mvuge kubera umwanya w'iminota 3 ari muto ibintu bibiri nyamukuru. Ahanini kimwe muri ivyo gisa nico Sonia herejeko kijanye na development économique y'igihugu. Je ndi mu bantu bavuga yuko le peuple africain en général ne peut plus blessé par rapport ya kahise. Arumva Burundi ntiburi épargné dans le sens. Ndayifatira muri sens global kuko ce qui s'est passé ailleurs yari miroir de ce qui se passe toujours chez nous canke vyabaye iwacu na hehe. Alors ndibaza yuko tushobora kuba beaucoup plus panafricain muri sens yo gutahura yuko ibihe bigenda bihinduka. Jewe Samuel sindamuzi personnellement ntituricarana ntituzinanye ngo tumenyane. Mugabo juste mu myisi mike amaze ndabona le dynamisme muri ntoze muri diaspora. Ça me suffit kugira mvuge ni il est grand temps yuko ni connecte avec les autres. Donc je ndibaza yuko ico kintu ndibaza Sonia hereje ko kiri très important tugerageze parce que kuvura ibikomere bifatwa kugira igikomere gikire bivana n'ukigwayo fait. Hari igikomere ufatira umuti ukakinyarutsa kugikira. Hariyo n'udakunda umuti akawureka igikomere gifata umwanya munini kugira kize gikire. Rero je ndibaza yuko umwe wese ku giti ciwe atake Burundi ari muri diaspora akwiye kuraba ahubwo umutima wiwe wakomeretse jusqu'à quel niveau hama azoca amenye umuti ukenewe n'uyu. Ari imiti rero igoye nk'uko bantu babaye beaucoup plus victime y'ivyababayeko ugasanga nk'uyo muntu kugira aze yiyumvemwo Burundi no guhashiramwo ikingorongoro cyatanu kizomugora.
ico ni cambere ariyo nundi rero qui est victime w'ivyabaye bivanye n'ivyo yabwiwe uyu ni histoire gusa y'u Burundi yumva mugabo ça lui a pas affecté à fond ku buryo yumva aronse nk'igihumbi canke bitanu canke 10 guterera kimwe canke bibiri hariya yumva umenga nta problème parce que les problèmes zabaye mu Burundi ça ne l'affecte pas directement nk'uwundi so nico gituma rero le chambre de développement économique yari ikenewe ahubwo kuba développé gusumvya chambre de yanuze ya ma vérité et réconciliation dans le sens kuko numva umenga nivyo biriko biravangana vyose mubishize hamwe birashobora guteba kugira tubone impact ya diaspora kuko abantu bagwaye tanke abantu mitima idahuje kugira baze bakorane bizogorana je ndibaza mubisepaye ndabanka example murabona ko tuko tugira evenement tuko turabona evenement zibiri muri diaspora hariyo imwe avec one Africa Found ya Fabrice hariyo na diaspora ndundi avec diaspora ya Samuel adutwara urabona yuko les impacts ziri différents muri diaspora imwe bareka gushiraho 3 milliards avec 300,000 dollars 3 milliards y'amarundi mu yindi diaspora turiko turasolve ibibazo je ndumva umenga iyo ni kintu ni indicateur atejeka kutwereka ati kumbe si l'on met des projets de développement abarundi barashobora kwishura jusqu'à ce niveau kuko ndisure certain yuko kintu kiriko kiraba avec ijya projet ya One Africa Fund benshi byarabatangaje kandi bikibatangaza dans même moment ukasanga abandi turacariko turagwana vyakahise vyagenze gutya biragoye uraza mutuvuga nabi muvuga nabi muyaga nabi mais aha mahera avugaho amahera nta langage agira je crois très bien kugira habe le bon fonctionnement ya diaspora dans l'ensemble tutandukanye ibintu shira chambre ya vérité réconciliation shiramwo barufiri badufashe mu kwitwibutsa kahise nabo vyafexe ku rwego rwo hejuru nabo vyahurije ko n'abavyeyi babwiye abana babo bati mu Burundi ntihagendeka ntimuze munahiyumvira ni muguma hamuri muzobaho neza muri Amerika Canada nahe abo ndazi ko hari ibibazo mu mazu yabo kuko abana haragera igihe bavuga ati none kuvuga ko turi abarundi tutahazi bimeze gute je ndibaza yuko ivyo bintu tumaze kubisepara bikaba des structures zifadika tandukanya nabonye na projet y'inyubako nziza muri diaspora muri ko mura developer bihe sense imwe ijanye na ekonomi iyindi bihe sense imwe ijanye kuko n'ivyo vya politique biri très important aho espace y'abantu bakwiye kwéchanger sur les idées bikomere vyabo kugira bumve quand même ibiriko birahinduka n'ingene bovugwa canke ingene bofashwa différent kuko nta kintu nakimwe uvuga ngo ikintu kiraba canke ikintu tukireba murakoze cyane reka ngarukize yego merci beaucoup aha rero ni jambo ngiye kurisubiza bene ryo akaba ari abatumire bacu buno munsi nkaba ndiko ndasaba Samuel Gabriel Rufyiri na diaspora mwese murashobora umwe muri mwebwe gutangura kuvuga en même temps muvuga ijambo ryo kudusezera ngira ngo après vous tuca twugariye space merci beaucoup murakoze cyane monsieur Olivier Petere atangure wiri ni umunyamabanga mukuru wa diaspora ndundi akaba ajejwe ivyo gutunganya itunganyo rya diaspora ndundi mu bigo bitandukanye afate iyo minsi 3 nibaza ahejeje umusaje umuhumure muri diaspora ndundi Gabriel amandahereza merci beaucoup j'ai cette tendance là murakoze ndibaza ko mu nyumva ubukare navuze numva connection yahavuye icika sinzi ko mu nyumva monsieur agera turakumva neza murakoze jewe nagira nangure kwanza mbanze gushimira umudamu yitwa Sonia Kabwa impanuro yatanze vraiment zirumvikana kandi nibaza ko ari impanuro vraiment dushobora gukorera ko kugira ngo twiyubake n'abarundi icyo gusa nashaka kumera nk'utanga clarification gatoya nkurikije contexte President Samuel ariko aravugamwo jewe natahuye yuko avuga ati I don't care no bivuga nko mu Kirundi ni nkuko no shaka kuvuga nti ico muri uno munsi aho muri uno munsi uko umumo wese yaje ivyo sivyo uno munsi dukwiye guhagarara ko cyane ahubwo ni duhagarare turaba imbere icyo tugomba gukora icyo tugomba guhuriza kuno munsi ni giki jewe nuko nabitahuye abandi barashobora kuba babitahuye ukundi nibisanzwe hama rero nagira nduge kwijambo nishura utuntu tubiri hari uwavuze ati nuko nta je pas noté le nom avuga ati mbega
ati ko mwavuze yuko abantu batari muri diaspora ndundi mudashobora kubafasha, nagira ndamubarira uwo muntu yuko mu bisanzwe ivyo bintu ntivyigeze biba, en tout cas depuis que President Samuel atowe kuba umurongozi wa diaspora. Jewe kuva aho ngiriye muri iyi nzego, mu nzego ziyiwe, ndazi yuko umuntu wese yanyituye kandi amaze kwitura na komite executive. Aha ndavuga abantu benshi bamaze kutwitura bafise ibibazo, aho ibibazo bishobora gutorega umuti hose twarashoboye kugerageza kubatorera umuti. Ndibaza ko mukiriko muranahura n'ubu nimba bitashoboye gusubira gucika. Rero ico novuga uno munsi nyene hariho n'uwaje yogize mariage ejo, aba Nairobi, passport yiwe iramutakarana. Uno munsi nyene amaze iminsi anerefona, uno munsi nyene tuvuganye ikibazo ciwe nagishikirije, date bari bamuhaye yo muri PAF yo muri janvier ou février bayigije imbere, azotonda kuwa mbere bamutunganirize. Nukuvuga yuko uyo ni umwe mu bantu benshi bahora badutura ibibazo bitandukanye. Iyo dushobora kubikora turabikora kandi bikagenda neza, kandi tubiravye uyo muntu ntiyari no muri groupe za diaspora cyangwa ngo turamuze muri diaspora, ariko avyiyumviye akabishaka. Acyahari ngira buyacitse sinzi byabaye. Yambwiye ko afise ingorane za rezo, ngira ngo Okay, ntaco gura cungura umwanya. Jewe ndiko ndabumva. Okay, murashobora kubandanya rero. Yego, sinzi aho naringeze mugabo nariko ndavuga ni bose turabakira, yuko harimo n'uwarafise mariage ejo, mugabo passport iramutakarana, bamuha rendez-vous yindi yo muri février. Uno munsi tumuserukiye twabimusabiye kuwa mbere azogenda bamutunganirize. Nibaza yuko ako nakaroro kamwe mu buryo bwinshi dukunda gufasha ibintu abantu kandi batari muri iyo diaspora. Nk'uyo ni yararimo, sinzi ko nubo mukiriko muranyumva nima nasubiye gutakara. Rero mu ncamake ni ivyo nagira gusa ngarukiriza ijambo ribandanye rifata abandi. Murakoze Samuel, wewe cyangwa Mutama Gabriel? President de Sage abanza mfata ijambo. Murakoze. Ubwa mbere nagomba mbanze shime Hageringene, je Hagera ntawenzi, mugabo je nanezerewe cyane ingene yarongoye ikiganiro, cyane umuntu wese akavuga ivyumviro vyose. Nibaza ko iki arico gikwiye. Twebwe aho turi ubu ni saha 7:16. Iki hariho kindi kibazo kikwiye kuvuganwa ko gihambaye, ico abantu bakunda igihugu n'abatagikunda, kuko hari gihe tubivanganya. Je ndamaze kuvyumva kenshi bari ko butegetsi cyo mengo no bakunda igihugu batari kuri bwo, canke abafise ivyo bavuga bitanezera batanke bari bacusanga abavanga ntibakunda igihugu. Ivyo nibaza ko ari ntuzenya twosura tukavugana kugira ngo tuvyumve kumwe. Ivyo navyo ne birakunda kuba point de discorde ko abantu batavyumvikanako. Ikindi naco nagomba kugaruka ko n'ikintu kijanye n'ivyo Jo Karangwa yavuze ikintu gihambaye, kandi nibaza ko igihe nakivuga atarahari. Je navuze nti yavuze yuko ibintu bijanye n'impunzi ko bozivugira, ko tutoguma tugira twovyibuka. Nagira ndamubwire ko ivyo tuvuga na umuntu wese ari hanze, byo biraryoshe cyane ko umuntu aguma hanze akeneye kugenda mu gihugu agenda, mugabo ntabe ashobora. Mugabo hariho n'abandi atabire kure. Murabizi neza ko iyo umuntu akiri muri stati y'impunzi agiye mu gihugu ciwe yahunze, iyo stati y'impunzi aca yitakaza. Ivyo murabizi neza. Mugabo ubuzima abantu bari Buraya, Amerika, Oceania n'ahandi sico kimwe n'abari muri Afrika nko mu makambi y'impunzi. Abo rero kenshi harabipfuza kuza muhira gutaha. Ivyo rero leta igomba kubigiramo uruhara, na twebwe kandi nkuko mwabivuze tugomba kubigiramo uruhara. Rero Karangwa je no mubwira yuko iyo ni devoir tugomba gukora, kandi yumvikana ko umuntu akwiye kuba ari hanze igihe akareha kuza mu gihugu igihe atagomba kukizamwo wenyene, canke ayo mategeko abimubuza avuga ati norindira nka ronka canke nkaronka kiriya, mugabo ntabe by'ukuri yipfuza kukizamo hanyuma ngo yanke ntibikunde bakizamo kubera bidakunda. Ivyo rero nivyo tugomba gusaba leta, kandi si no kuyisaba,
erega leta ni devoir yayo kuko nico iba yaratorewe kugira ngo itunganize abantu bose mugabo natwe tugomba kubigiramo uruhande baza kwesho kicumvikana ikindi mwashikirije n'ikintu kijanye bavuze vya politike ngo tuye politike ngo twe nta politike kina cyane cyane aho nuwari kwarishura ivyo president Samuel yavuze ko atari umunyepolitike dutandukanye ibintu hariho la politique des politiciens no kuvuga bamwe bahavenda haje twebwe ntituri mwabo mugabe ibintu biraba igihugu je nta politike nimwe iraba igihugu ibitabo byose bigenga imigambi y'igihugu je ndabifise kweri kandi abizi umbajije naho twohera kuri bya kera byaba dufate vision 2025 dufate ibi ya SSRP2 tuje kwibi bihari PND revise vision 2040 je ibintu biri mu migambi byose ndabizi jono para politique mugabo ibintu biraba igihugu birabiterambere ry'igihugu amategeko bizwashingira byose ndabimenya mugabo bidasikura ko je ndabimenya kugira ngo ngomba kuraba role d'ovabilité abatwara ntegerezwa kubabaza sinushobora kubabaza ivyo tazi rero ntibishoboka niyo rero politike twe ntituvuga politike ya havenda haje kugira ngo nze kuronka igiti oya sipasa aho rero gutandukanya ibintu politike y'abagomba kuja ku butegetsi n'abakurikirana ibya politike cyane politike z'igihugu imigambi y'igihugu ingene ubutungane bukora la gouvernance muri rusangi droit de l'homme ivyo nibaza rero ko nivyo abantu barakwiye turakwiye kuzorufata umwanya ukwiye tukabivugana kugira ngo bigende neza hanyuma l'environnement des affaires nayo ni ikintu gihambaye kuko abantu iyo hariho l'environnement des affaires nayo nijana n'ibindi baza ko nukuri muzotegura ibiganiro byinshi ahubwo je nagira nisabire hagera azotegura ibiganiro byinshi cyane sur un sujet teme ko yaseguye kugira ngo barundi baze baravugana twese tuze turafashanya abadi mutama Gabriel ngira oya ni kwa mwavuze l'environnement des affaires hano muri ko muravuga no mu yikundira business en fait icyo kintu jewe nshimikira kandi nkabazi ko na Samuel abirimo nabonye na Thierry nawe abirimo ego hari ibintu byinshi dushaka dufite ibibazo n'indo jewe mwabonye ko ntasabye ibibazo byinshi ariko jewe rimwe na rimwe asaba abantu benshi hano bashaka kugenda kwembeza mu gihugu ariko babuze aho baca kandi babuze ko abantu babishura donc à partir de là je crois que on pourra faire une discussion là-dessus gutyo tubandanye merci na kuko kirahambaye l'environnement des affaires ijana n'ibintu byinshi ijana n'ikibazo cy'ubutungane ijana n'ikibazo ca ibibazo d'ordre administratif ijana n'ibibazo bya politique n'ibindi ivyo rero nibyo abantu bakwiye kuvugana nibyo nibaza na bamwe n'abandi bavuze bati muratubariza ibi mwumvise abavuze nk'ikibazo ca Dr Sahabo twe barakiduhaye twaravuganye na bamwe n'abandi kandi ndazi ko na president tumaze kukivugana Samuel rero ibi byose niyo tugomba kuvugana kandi tugakurikirana kuko c'est notre rôle tutabikurikiranye cyo tuba turiko turamara kandi n'ibintu dusanzwe dukora nizo tubamwo niyumvira neza yuko ibi ari ngombwa nk'umuntu babwira imanza dufise imanza z'aba diaspora zirenga 90 ubu usanga ari ibintu biteye ubwoba hanyuma ivyo rero nibaza yuko tuzumva kugira ngo turabe ingene ibintu byogenda neza ndafise utuntu tubiri nagomba mvuge mu guheraheza ikintu nagomba mvuge kindi ni ibintu bavuze ko dukwiye gukora ibintu parallèlement ibintu bibiri ibintu bihambaye cyane ibibazo bijanye na développement économique n'ibibazo bijanye na la guérison de blessures ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko hari ikigo giheruka gusohoka size ko mwese muba mwarabibonye nabisomye quelque part sindakironka na jewe mugabo narigize no kusoma kandi bavuga yuko abarundi 4 kuri 6 kuri 10 bagenda n'ingwara zo mu mutwe kubera ibi bintu twaciyemo mugabo ngerageje kandi kurapera nuko ibi bintu byagiye biraba byisubiriza depuis l'indépendance Esther Kamatari mu mbabanda gasheshe mu Esther Kamatari mu biganiro twarimo Bruxelles samedi heze yatubwiye ko twari ko turavuga bijanye na diaspora yatubwiye ko yahunze mu 70 hariho n'abahunze nabo nabonye bahunze kuri muri za 60 meme n'abahunze ava ivyo rero murabona yuko ni ibintu transmission transgenerationnelle
ibi bintu rero abantu babishobora kubikinako burya n'ibintu bikomeye kuko ivyigwa vya siyansi birerekana neza mu ibintu bijanye n'imyitwarire y'abantu yuko ibi bikomere vyisubiriza kugera ku rungano rwa 12 ara 12e generation. Twebwe rero nitwabikora kutariko tuzohava dusanga tuguma muri cycle z'ibikomere bidakira. Ibi rero twe twosaba leta ko atoyifana nkama ahubwo niyabe la politique nationale de détraumatisation kuko hazogera n'igihe mu mbabarire nyamba bitashitse tuzava dusanga dutwagwa n'abantu bafise ibibazo benshi twe tutavyo tuzi. Nico gituma niyumvira neza yuko iyi programme ikomeye cyane, nico gituma mubona twama turi mu bibazo nyamba nuko ikibazo utagigiwa umwanya ukwiye, hanyuma bigaca bijana nkuko mwabivuze n'ibibazo bijanye na development economique. Mugabo je canjandiranya n'ikindi gira gatatu gouvernance. Abantu rero bagomba kubigiramwe uruhara ba mbere naho niko ndagomba gushika la diaspora ubwa mbere n'abarundi bagiye mu mahanga bafise experience zitandukanye. Umuntu yoraba abarundi bari mu Bufaransa, bari muri Etazini, bari mu Bubirigi, bize amashuri bakaca bagira na experience d'ailleurs kuko hari amashuri kuvyiga mu ishuri hagaca haba no kugira experience yaho hantu. Abo bantu igihugu carahomvye cyane, carahomvye gose. Nukuri tugerageze turabe ukungene ibi bintu bitatoshobora kubikorerako kugira ngo dushobore kufeza avancer notre pays. Uko bigenda kose nta kundi, iyo niyo nzira nziza. Je rero numva umenga iki kibazo hagira mwe mu gitunganya ibiganiro muzogitunganye kugira ngo tubivugane ibi bintu byo kuvura ibikomere dipase hamwe n'ukungene byo jana no guteza ubutunzi imbere mugabo bishije n'ikibazo ca governance kuko nyamba ikibazo ca governance kihari nk'ubure wose ariko arafasha murabibona aravuga ukuri kose turamaze kugirana ibiganiro byinshi. Ivyo rero bitatu donc la gouvernance, développement économique na la guérison des blessures, ivyo bintu bitatu je mbona ko ari ibintu bihambaye kandi la diaspora ishobora kugiramwe uruhara kugira ngo ibintu byavase bigende neza. Jewe numva nogarukiriza ngaho naho nari kuvuga byinshi mugabo ico nagomba mvuge meza nuko ibiganiro vyoba hanyuma nk'ukuntu hagere yarongoye kino kiyago jewe vraiment dans toutes les façons coup de chapeau kuko ntivyari vyoroshe. Hanyuma kandi harimo na therapie iyo umuntu mureza akavuga harimo na therapie. Nibaza rero ko vyobandanya gutyo hanyuma mugabo tukazogusaba ko umuntu atoneza 3 minutes turabona kugira ngo bikunde vyagoranye mugabo ndashaka kuvuga 3 minutes mu mwanya wese kandi abantu bose bakavuga igihambaye nuko bose bavuga. Murakoze cyane, merci beaucoup. Murakoze. Ijambo rero reka turihe umutumire wacu sezere abarongoye ngo bo muri diaspora. Merci. Urakoze, merci beaucoup. Mumbabarire gato hari umuntu ngo yashaka ko ari abantu babiri ngo bashaka kubabwira utuntu rapidement n'uwitwa Edi n'uwitwa Chantal ni babiri gusa ngo bashaka kubabwira ikintu. Edi fata ijambo n'ingoga aho si 3 minutes ni 1 minute et demie. Nawe Chantal. Edi fata ijambo. Oui, merci Agera. Muranyuva? Turakumva neza. Hari kibazo Samuel atishuye yabajijwe na professeur ntibashira kandi na Gabriel Fieri babajije bagiye gukora iki kugira barekuze Dr Sahabu kuko ni mu diaspora wo muri Sweden. Merci. Ico kibazo jewe ariko nacishuye kandi bacishuye ico kibazo reka tuhe Chantal nawe. Mwiriwe neza. Je mperuka Rufyiri ari umuntu bon umushinga nanje rero ko turiko turavuga ku bafunzwe ndasavye mumbarize ubwene Emelienne akiri mu gasho kandi baramurekuye mu busanzwe. Emelienne ntabwo ari mu diaspora nimba ntabyibutse nitwovuga kuri kaya abantu bose bari Burundi hano higaye cyo gusezera sinzi niba mufise icyumviro cyangwa ikibazo. Jende umuzikazi beza mbere Burundi y'Abongereza. Chantal duza volume kwa kugira ngo nitwo twakumva neza. Harimo okay. Turiko turavuga
ubwe nibyo kwa Emelienne ubwe ni Emelienne mu busanzwe agera Ego Chantal, ndumva ikibazo ushaka kubaza kandi ndagushimiye ariko ngira ngo hano twari ko turaheza se on ne veut pas nagira ngo icyumviro cyangwa ikibazo Samuel acafata ijambo acegira conclusion. hagera Ego je namwumvise Emelienne mbwa ndamwishure gatoya hanyuma Samuel acafata ijambo. OK, parfait. Ico kibazo umufaso nabajije jewe naragiye mu nama mu minsi heze yatunganijwe na Ministeri ya Justice yiswe sinzi atelier canke colloque d'évaluation des recommandations ici des états généraux de la justice zabaye en 2013 urumva ko ari za kera hanyuma ico kibazo abajije caraje kandi jewe ndacishuye vraiment à titre personnel kandi nkacishura nk'umuntu yabikurikiranye kandi nkunda gukurikirana amadosiye amwe yo mu butungane mu vy'ukuri baraduga kw'ico kibazo umuntu yarekuwe n'ubutungane hanyuma aguma afunzwe ni kibazo cyamaze gufatwa na Conseil supérieur de la magistrature ku buryo ivyo bibazo bariko bararaba batubwiye muri iyo nama ko bariko baragenda babitorera umuti ku buryo bitumvikana ukungene umuntu ashobora kuba yararekuwe n'ubutungane sinivyo vyonyene reka ndaguha akaro gasanzwe nta muntu muzi yaheruka mu diaspora yari yazanye imitahe yiwe avuye muri Afrique du Sud arafungwa arekurwa n'amasentare yose hanyuma yarekuwe ariko tubabitubwiye mu nama nkuko nyene urumva rero n'ibibazo biba bihari n'amadefi aba hari mugabo nibaza neza yuko ivyo vyose twese tugomba kubifashanya kugira ngo bitorege umuti nibaza ko ivyo butumwa birumvikana twese tuza turafasha kugira ngo turabenge nk'ubu havuze vya sahabo haravugwa n'ibindi n'uyuvuze nivyo ntibiraba aba diaspora mugabo burya hajya ubutungane bukoze neza kuri bose bireza twese tuvyungukiramo n'aba diaspora bakavyungukiramo nico gituma nibaza yuko Gabriel pardon wewe urazi ko uri umuntu wanje ndagukunda Gabriel Rufyiri none ubu unye ivyo kwa mani rumva vyoba bigeze hehe iki rero nicyo gituma nakubwiye Chantal ko hari tushobora kugira ibindi biganiro ariko reka mbwire Samuel rero afata ijambo Samuel murashobora kuduga ku ijambo agera ego Chantal ego urumva umwanya wose mu mwumvive kubera mbago ikintu kibabaje ego ndabyumva Chantal ndabyumva la question le problème nuko ikintu cyose mu mwanya wacu sibyo uno munsi twaje kuvuga kuri diaspora ntitugiye kuvuga bafunzwe n'abanyurujwe n'abishwe ibyo byose ngira ngo hari umwanya wabyo sibyo ndavyemeye basi bye ego merci beaucoup reka rero tuce duha ijambo Samuel ace asezera. Merci beaucoup hagera ubwami ndagushimira wakoze gutunganya kino kiganiro icya kabiri ndashimiye abantu bose baje mu kino kiganiro mu budasa bwabo nabonye ko muri kino kiganiro harimo abashigikiye intwaro iri ku butegetsi no munsi n'abandi batayishigikiye nashimye ko no munsi harimo abahutu abatwa abatutsi sesa ubumwe bw'abarundi twese turi hamwe mu budasa bwacu tugahuriza ku kintu kimwe bisigura ngo rero no kuvuga utarose ijambo no munsi n'uwari hawe n'utari hawe ejo nibwaca ndabasabe mwese muri hano mugize space tumira bose tumira abo dasangiye ivyiyumviro nico conye kizotuma Burundi buba butagatifu bukaba Burundi bw'amata n'ubuki nitwabugira Burundi bw'abahutu Burundi bw'abatutsi n'abatwa umwese ugitwi kiyo ntazoshikako mwana twagira Burundi bw'abantu bose mu budasa bwabo tuzuba tuko turubaka mwakoze kudutumira ngire ko rero meya merci beaucoup wabajije ibintu vyiza cyane ati mbega ntare muri diaspora
canitwa umuhimbiri meya uzokurikirane amajambo yavuzwe na Samuel Nderagije, Gabriel Fieri na Jean Pierre Nibaruta. Uzosanga yuko atanamwe twavuze yuko umuntu atari kumwe natwe yitwa umukoma cyangwa umuhimbiri. Aho ndahejeje. Quotation y'amajambo twagiye turashikiriza twavuga tuti abakokeza ingwano, uwishe, uwasahuye, uwahoye ubwoko abandi, uwo yaramenje. Ni vyiza basaba ikigongwe kugira ngo twubake Burundi bushasha burimwo amoko yose, abahutu, abatwa, abatutsi, imigambwe yose atanumwe dusize inyuma. Hanyuma vuze ko twumva hariho muri diaspora zitandukanye na cyane cyane nk'umugambi wo kubakwa biho de la diaspora, tuzokunguka iki? Ivyo twarundi bose baba hanze niki? Umurundi wese ari hanze y'igihugu cy'u Burundi, Uburundi ni igihugu ciza c'amata n'ubuki. Nimba uri hanze y'igihugu cawe urafise ibintu vyinshi vyotuma engurukira Imana, no kuvuga nimba kiriho no gushima. Ahashatse kuvuga nti ntiharabu no munsi raba kahise k'igihugu naho kigeze no munsi. Nimba tukiriho twese no gushimira Imana. Cya kabiri, nimba twashe mu bihugu biteye imbere tukaronka akazi, tukabana neza n'abantu, tukagira ukwishira no kwizana, tukagira liberté d'expression, ayo turi muno munsi. Ejo surinye hagera uzobikomeze ku buryo abarundi bose bari ngaha bavugana mu budasa bwabo, mu vyumviro vyabo atakujya umunwa. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. No kubishimira uhoraho kuko ivyo twavyanyemwo twese. Aho no munsi duhura abahutu, abatwa, abatutsi, imigambwe yose turi hano twese tuyaga, ntitwavyamyemwo. Ifoko tuvyemera kandi tukavyemanga. Bisigura ngo uba hanze nanje mba hanze, uno munsi abantu baba hanze bariko baratera intambwe. Hazogeye rero tubwira tuti wa murundi w'igipfamutima pu, kubera ko ugomba kugurisha igihugu kandi kirimwo bene nyoko, so wanyu, data wanyu, bene nyoko n'abandi. Ivyo mwico gihe hazogera kugira ngo twese twumve yuko umurundi agurisha igihugu ciwe kubera agize amahirwe ko hanze y'igihugu. Ngo murundi twese tukwiye kumuharira ivomo kugira ngo twumve ko Burundi nubwo je nopfa nawe ugapfa, burya Burundi nubwo abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza muze mubizekane. Hanyuma uyu meya avuze ati uburyo buzoja he none. Meya ikintu ngushimiye bwa mbere nuko wewe utahura neza ko kubaho kwacu, kuba tugihumeka si kubera inguvu zacu, ni kubera ubuntu bw'Imana. Hanyuma rero biri tubwira ngo nihagera igihe mukarya, mugahaga, mukaba mu nzu mutubatse, muze mwibuke Imana yanyu yabakuye mu bugaragwa. Bisigura ngo Murundi wese hanze y'igihugu, Amerika, Canada, Australia, Europe n'ahandi hatandukanye, uyu muntu yarabonye ishusho ry'uhoraho. Nakajyo keza kacu kwibuka Imana yaduke muri yabihe kugira ngo n'umwana tuzovyara ntazopfa asubiye muri yabihe. Bisigura ngo imbuto itewe ni yimera. Ni wigisha umwana wa gukunda abatutsi gusa, azokunda abatutsi gusa, yanka abahutu yanka abatwa. Ni wigisha umwana wa gukunda abahutu gusa, azokunda abahutu gusa, yanka abatutsi yanka abatwa. Ni wigisha umwana wa gukunda abatwa gusa, azokunda abatwa yanka abahutu yanka abatutsi. Mugabo nk'abarundi tuba hanze y'igihugu twabonye evenema zitandukanye, aho tuvuga tuti uko biri kose byaba byaratwigishije twese nk'abarundi, nta mutwa, nta mututsi, nta muhutu, bose barimwe ababi gusa. Nta mutwa, nta muhutu, nta mututsi, bose harimwe abantu b'umutima mwiza. Tuzoca twese tubaberanda, tube nk'abamaratiri b'Uganda, aho bose base gupfa ibuta nako base gupfa bazira ubwoko, bazira bavuga bati twese turi bene Burundi, nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi, twese dupfira hamwe. Bagombye kutuvangura twese tugira hamwe nta kibazo. Shatse kuvuga iki rero bwana meya? Amahera azova muri
ijya nyubako ya diaspora ndundi hotel nziza cyane ifise amarumu 300 hamwe na auditorium izotuma twese ngo turi kuri to space nga turabantu bari 300 tuzohura tuganira tuyaga nk'abarundi twese mudasa bwacu niyo auditorium bisigura ngo uzoba yatanze interano yiwe uburyo bwiwe nta handi buzoja atari uko tuzoca twubaka ikintu twise ibitaro byiza by'akaroro kuvura abantu ku buntu gushinga amahinguriro meza kugira afashe abantu batandukanye tutibagiye no kurungika gwaruka rw'u Burundi mu bigo bitandukanye ku buntu kuko ijya nyubakwa izoba yinjiza amahera menshi cyane nk'akaroro ufashe 300 chambre uzigwije na $50 par jour ushutora 15,000 par jour kugwiza ukwezi ushutora 450,000 $450,000 par mois uyagwije n'umwaka uca wumva ko turi autour de 5 millions de dollars par an. Ayo 5 millions de dollars ashobora kubaka ibitaro vyiza by'akarorero kugira abana bantaho nikora imfuvyi n'abapfakazi bavugwe ku buntu. Ayo mahera ashobora gushinga ihinguriro kugira ngo ugwaruka rw'abarundi tubahe akazi baje kaminuza. Ayo mahera ashobora gutuma ugwaruka rutari rutorugena mu bigo byo hanze kunosora ubumenyi biciye muri diaspora ndundi. Bisigura ngo twige kuba abantu bashima ntitube intashima kuko ujya mudame Sylvia arinze ati niwagenda muzabura ya uze wibuke ku Burundi bwakoreye byinshi wibuke ko abarundi baguhanze ijisho niba horana mwamwigisha uzofuma umuramutsa ntugire icumwa mugabase umuramutse wibuke ushime nk'abarundi rero tuba hanze y'igihugu kuba d'abord tukiriho I don't care ndabisubiremo ko bavyo bigwanya abahunze 6 9 uko twabayeho kose kiyagenda ujyavuze ngo sindabivuge ngo ndamwibutse 6 mu icombero yaragandaguye abahutu arabica bose aramamara 7 ça a été de même 9 abahutu n'abatutsi ntiburiza ko hamwe bavuga bati abahutu n'abatutsi baricanye hanyuma 2015 abandi barahunga twumvikane kuri bikurikira ivyabaye antake president de la diaspora burundaise I don't care ivyabaye kubera ko kahise kacari kabi cyane mugabo we wageze i Buraya ukagera Canada America Australia n'ahandi ukabukibiba ugwanko mu wavyaye urumurozi kuko ivyo tukeneye twese kwigisha abarundi n'abantu vyera makungu nuko Burundi ari igihugu cy'abasokuru. L'histoire c'est vrai on ne peut pas oublier ça mugabo il faut ko abana bacu tutabaraga yuko umututsi ari mubi tutabaraga yuko umutwa ari mubi tutabaraga yuko umuhutu ari mubi kuko twese twaricanye twese tukwiye gusaba Imana ikigongwe tukavuga tuti God waragize neza ko tuba tukiriho sino yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi bose baba barapfuye bisigura ngo burya Burundi buba bwarazimanganye. Rero Mayor thank you very much tubwira abahutu abatwa abatutsi abasendedefdd abayiprona abaseneni n'imigambo itandukanye yuko burya Burundi ari igihugu c'abasokuru twese dutezwa guharanira inyungu yacu oriyo kwitwa igihugu ca mbere gikenye kw'isi kikaba igihugu ca mbere gitunze kw'isi kuko amaraso yagwagasore na ndadaye yabaye ikimazi kizima imbere y'Imana ntaco tuma burya Burundi buba ubwanyuma kw'isi ahubwo bwo bwa mbere mu gihugu cyose no kw'isi yose. Hanyuma Mayor wavuze uti amahera azojahe amahera azova he amahera azova mu nyubako turiko turubaka diaspora conference ihures conference center no kuvuga ijya hotel n'ijya convention center amahera yose azobaho ababa muri Canada America no Europe murabizi yuko mubaho kuri ico bita assistance sociale ababa muri America barazi bose ko baho kuri ico bita food stamp na Medicaid ababa muri Australia c'est domaine
twabayeho tutabikwiriye tugirirwa amafave tuyadukwiriye kubera Imana yacu iduha ubuzima muri ivyo bihugu tubamwo na haco kuvuga tuti yaba umuhutu umutwa cyangwa umututsa akenye ari mu gihugu cy'u Burundi na hacu nk'abandi baba hanze ukumuteza imbere bakumuha ubuzima naho tuvuga tuti nimba turya tugahemba tukaba mu nzu tutubatse hanze y'igihugu cy'u Burundi vyogenda gute kugira ngo umurundi mwene wacu abeho nabi twebwe tubayeho neza rero niyo nyubakwa turiko turubaka ni kugira ngo tuzane icyo bita food stamp mu Burundi tuzane Medicaid mu Burundi tuzane assistance sociale mu Burundi maze abazungu bazosigare batanga bavuga bati wow bajya abarundi babikoze gute ko tuzi bica imyaka 70 bafu boko bafite imigambwe vyagenze gute kugira no munsi bari kintu kimwe baharane neza y'u Burundi n'abarundi baba mu Burundi uburusho rero nta handi tuzoburanka ataho hantu tuvuze hanyuma bavuze ati amabwiriza avuga ko washizweho na ministre nivyo abantu meya uzobabwiye yuko abantu bose bavuga ko nashizweho na ministre aramansi b'igihugu je souligne sabansi basamwe ndaragije nabansi bu Burundi agira ariko ya minota bimeze gute ndori cima ndahejeje wewe urazi ko mu kiano campa tampaye jambo ariko uzonomera mu nama zo kurikanza kwitaba ngoma mera he ubu nyene rero after uratumiwe ubu nyene hari iki kurikira uratumiwe ucuntumira ubu nyene singyama ndagutumiye ubu nyene ubu nyene aninjira singyama hanyuma kuneza buru sinshobora kuryama uyu muntu yitwa Meya yabuze yuko ati none washize na ministre c'est pas vrai abakurikiranye ishigwaho canka amatora nyene yagenze barabo nyene vyagenze sinigomba kubigarukako mugabo Burundi n'ubwacu twese mu budasa bwacu hanyuma imvugo zikoreshwa uzihindure nivyo Meya ngoma ndakubwiye yuko hari genzo hamagara ndori cimpa nkamuhamagara na ndori cimpa nyene hari genzo muhamagara nka ministre cyangwa umushikiranganje koko ndori cimpa uno munsi arashobora kuba president arashobora kuba ministre ashobora kubura amatari cyangwa umusanteri rero imvugo bijana ibihe ifo ko umuntu tujana n'igihe tugezemo hanyuma ivyo guhindura uvuga zozihindura kandi atango kuzihindura mugabo twumvikane basha yabagwa gasore ndadaye n'abandi bategetse bose batwaye igihugu cy'u Burundi harageze igihe bamagara umuntu mu izina kugira ngo tumutandukanye n'intwari n'umuntu aciriritse cyane umuntu afise ubutware muri we ivyo rero c'est normal ko duhamagara abantu mu mazina hanyuma bavuze ati ingorane mu Burundi ntaco tuzomufasha no kuvuga nkaro yavuze yuko ivyo tuvuga nivyo nabarabwira yuko ikintu kimwe gihambaye mu gihe abarundi baba hanze twogira inyifato itandukanye n'abari mu Burundi nico conyene kizotuma duhindura umuntu wo kumusaga wo mu Kamenge w'Inyanzaraki w'Imwaro kubera ko atasohotse igihugu mu gihe twebwe nk'abarundi baba hanze tuzogira inyifato igayitse bazovuga bati abantu baba hanze ni mu ndege ntaco bamaze bishatse kuvuga nti rero ivyo dukora byose ni vyiza ko tugerageza kuzirikana kahise cyo bita l'histoire ndushobora kubaka uburundi budafise kahise nako ifo ko tukarekonesa Monsieur Ndori Cimpa tukemerana neza na wewe na jewe yuko kahise kacu c'était kahise politique mais pas kahise de développement bisigura yuko turavye kuri kahise ku Burundi yo twitaho development ntitwiteho amazuru n'imigambwe tuba tugeze ku ntambwe ishimishije muga kubera ko twitayeho cyane imigambwe n'amoko naho rero tumeze uko no munsi mugabo umwana navyaye kizire ko azokurira muri Tanzania imyaka 13 ndi muri Tanzania umwana wanje kize ko ndabimuraga abahunze 2015 kizire ko umwana wawe yahunze 2015 ça fait 9 ans azomara imyaka 9 mu buhungiro kubera ko kahise kacu twebwe abambere katabaye keza hanyuma buzoca yavuze ati umukuru wa diaspora yatowe nande c'est ça la légitimité utanyemera na mahoro mugabo je nk'umurundi aba mu mahanga yamaze imyaka 10 muri Amerika
je souligne États-Unis d'Amérique nateye intambwe mvuga nti kameme ibiturimo by'abasende DFDD vya senere vya Frodebo vya Iprona bizotugeza he. Moi je décide en tant que Samuel ndateye intambwe ndagiye mu ndwi hari abandi baba hanze i Burundi nditavye hanyuma ndatera icyumviro namara kwigyo natera icyumviro canje ca mbere mu Burundi c'était 2018 nari nzi ko nataha mu Burundi mbwa naratashe bisigura ngo ubwoba burica mu gihe utemera yuko kuri kose uri Murundi kandi ufise uruhara mu iterambere ry'igihugu kikumira nta kibuza Burundi baragukumira. Ni vyiza wewe nyene ubwawe muri Amerika, Australia, Canada n'ibigurimwo utera intambwe kugira ngo tugere ikirenge mu kindi kugira ngo nk'abarundi bahanze batera intambwe. Hanyuma avuze ati umukuru wa diaspora arafise uburenganzira bwo kwima abandi ijambo. Uyu ni Buzoca, Monsieur Buzoca, umukuru wa diaspora ni Umurundi nkawe. Samuel Ndaragije nta kintu na kimwe afise mu Burundi yo kwirata cyo tuma yitwa umuntu akomeye canke igihangange kurusha ukuri. Mugabo nahawe ubwawe kwikumira canke kwifatanya n'abarundi barondera ineza igihugu. Hanyuma ati Umurundi atari umudiaspora yoba kumba afashwa nk'imbwa, c'est pas ça. Wabifashe se Buzoca nyene yavuze ati mbega Umurundi atifatanya n'abandi barundi ni imbwa n'umuhimbiri. No, uzovuga ko Samuel Ndaragije yise imbwa abantu badahuje ivyiyumviro azoba guhenze. Samuel Ndaragije n'Umurundi akomoka Inyanzarake yabaye muri Amerika imyaka 10. Muri we afise liberté d'expression. Naho rero ubuntuka uwunganiriza n'uwunyagira ukuri ndamubwira nti twohura twoshobora kuganira kugira ngo twubake Uburundi burimwo amoko yose, burimwo ibigambwe yose atarumwe akumiriwe. Nico Samuel Ndaragije haranira. Hama ndori cimpo hari abantu babuze ibintu vyiza. Wavuze jewe na Rufyiri ndagushimiye ndori cimpo wavuze neza cyane. Wavuze uti none ntimarwiza ama diaspora yo kwisi yose. Est-ce que Samuel c'est représentant de la diaspora? Wameze nk'ukritika. Mu gico nagushimiye nuko wabanje kuvuga ko jewe na Rufyiri turi abana beza. Abana beza ça veut dire pour le Burundi turi abana b'u Burundi. Nawe ndori cima nagushimiye kuko uri umwana w'u Burundi. Kuko majambo wavuze nta na hamwe werekanye neza ko uri mu bagurisha igihugu, abakidandaza n'abacitira kugira ngo bakigurishe. Uri umwana mwiza rero. Ndori cima tumaze kugira ikirano bitandukanye. Bisigura ngo kuba ntwara diaspora burundaise sinzokwamaho. Mfise ikiringo c'umwanya muto ejo nzoba nahavuye. Umugambi uri cima urashobora kunsubirira. Reka twigishe abarundi bene wacu yuko kubibere ryarayaze ntitwumva ibintu kumwe, ntituyagera imwe nk'abarundi. Bidasigura ko dutegerezwa kugurisha Uburundi kubera ko je ntakibubamwo cyangwa kubera ko nagirizwa amababi yishe ntazotuma ngaruka mu gihugu ko abene b'Uburundi bateza kuca bose bahunga Uburundi. Tubabwire tuti Uburundi ni igihugu c'amavukiro. Basogukuru bacu bararaye amajoro bagenda migurupeku baharanira iteka ry'u Burundi. Aho bavuga kuri Maconco na Mwezi Gisabo. Abazi igihugu barazi ico mvuze. Uko basogokuru bacu bahabayeho natwe twemeranye yuko mu budasa bwacu dutegeza kubana kugira ngo ishavu n'ishari n'icyatumye basogokuru bacu batanga ubuzima ku bwacu tugaruka no munsi tubuzigama. Eveline wakoze wavuze uti iyi Radio Africa wakuze neza cyane. Radio Africa vraiment je souligne ntange nimero yanje kandi ni +1 480 278 2047 niyo nimero yanje. Ntage murazo kwitwaza numwe ngaha mu bantu bari ngaha yaba abantu bose bashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Je souligne I don't care CNDD-FDD baba abashigikiye umugambwe ugwanya CNDD-FDD canke abo bitwa abahitanywe na 2015 muduhamagare antake Samuel Ndaragije nk'umurongozi wanyu abemera kandi abakunda. Nzoba ndahari kugira ngo
nitabe nishure nongere nterere mu kiganiro muzaba murimo birenzaho n'ubu bandi. Samuel, on va valider. Dans exactement 6 minutes, je ferme. Merci beaucoup. Merci. Eveline naje kumwishura. Hama Jean Claude yavuze ati ndashimye ko turiko turungurana imitwe. Uyu muntu Jean Claude vraiment ni umuntu wo gukeza cyane. Irimo igihugu nivyo birimo davye yuko ibiri muri mu gihugu nivyo mu Burundi cyangwa mu bantu baba hanze. Ndamwemeranya cyane. Jean Claude vraiment avuze ikintu ciza kuko nimba mu Burundi hari amoko no hanze hari amoko, nimba mu Burundi hari imigambwe no hanze hari imigambwe, nimba mu Burundi hari amashengero no hanze hari amashengero, mugabo nimba hanze hari abarundi no mu Burundi hari Burundi hari abarundi, nimba mu Burundi hari Burundi no hanze y'Uburundi hari abarundi, na hacu twebwe guhindura ingendo y'agakuku cyosurinye kudashigikira umuntu kwira avuze ivyo shaka mu gukamwiyamira ukavuga ati pu uramenje aho hambere nta murundi ahora umuntu ubwoko umugambwe intara twese twara abarundi twese dutegezwa kubana niba bikora uko uzobura intware kuko muri iki gihe turimo haba abarundi bari hanze harabadashima nk'akaruru habadashima ko Rufyiri yemanga ko ashigikiye gutera mu iterambere ry'igihugu mu gihe abandi bavuga bati no Samuel Ndayiragije il ne faut pas kwaja mu byo iterambere ry'igihugu kuko twarahunze ifo ko leta bumza kuturondera aho mwo mwarazimiye ifo tumenya imitima naho abantu bageze yavuze ati uyu Jean Claude ati imitima iri muri CNDD-FDD niyo yatumye abantu bahungwana yavuze ati abanuje hamwe yashimikiye cyane ku cyo abantu twojamo twubaka igihugu. Uyu Jean Claude ndakwiye kumenya nimero yiwe ntayo nzi muga Jean Claude nimba unyumva uzi kunyandikira uri umugabo uri intwari ishobora gutanga kwa karorero kuko sinzi ubwoko bwawe sinzi intara yawe muga amajambo uvuga ni mazima. Hama Sonia yavuze ati I don't care Samuel we should care nimba uri umurongozi if you care ifo kumenya yuko hari abandi bantu bababaye. Sonia my dear, my friend, my sister, my mom, sinzi ko ndakwitwa ko sindaka yawe mama bakubwira yuko kahise ku Burundi ni karekare kadata do 1966 bisigura ngo nyoko soni bavuze muri iyo myaka yarapfuye yaragiye uno mwaka turimo se 2024 kiretse umuhutu umututsi umutwa w'ikigugu ni wakigira kuri ivyo bintu bya 66 mugo umunyabwenge girabonye yuko yavutse agapfata abonye se na nyina bikamwigisha. Umunyabwenge yarabonye ko yavutse akaba hatazi umugambwe iprona n'ijya migambo za migambo ya kera twara uno munsi si kihari uno munsi. Donc l'intellectuel no umuntu atandukanye birengo akamenya ati harabaho intwaro za cami ejo suri intwaro za cami hagira ngo bampeza intwaro za cami nari kumwe mu Bubiligi na Princesse Rosa na Princesse Kamatari vraiment abo bantu c'est très important bazirikana bavuze bati twebwe nk'ivyahitiye muri inkoro ya kahise nkuko buzirikana gwa gasoro kumwe tazirikana mushikiye na mwene wabo nyene babayeho akavuga ati byabaye byarabayeho mugabo ifoko twubaka ikintu kugira ngo turokonese omwemezi gisaba n'abandi bantu bantare bagwaniye igihugu bakakigihugu tuno munsi ifoko twese tubizirikana abantu Imana bahezagira. Sonia rero ndagomba kubwira yuko nubu ndabisubiriyemo I don't care ubwoko bwawe sinkeneye kubumenya ko ntabwo sindakuzi duhorengaho no munsi. I don't care umugambwe cyo bita appartenance politique uri mu no munsi. I don't care ubuzima bwawe wewe nka Sonia muga I do care about Burundi of today, Burundi of tomorrow. Nico kindagishinga ibindi byose ni mafuti tuzobikore twese nk'abantu bakunda kahise muga biteguye guhindura kahise kacu ko kabaye kabi cyane kugira ngo twubake Burundi bushasha. Thierry, merci beaucoup mon frère Montana chempa muri Amerika. Thierry yavuze ibintu byiza cyane yavuze tuti twe aba Pan-Africans ntitwumvire gusa ku Burundi nagomba cyambwira Thierry yuko la diaspora actuelle burundaise twarateguye icyo bita the East
African Summit. No, the East African Diaspora Summit. Ni umunsi uzohuza aba diaspora mu karere Uganda, Tanzania, Kenya, biyo bihundwe byose murabizi. Bizobera byose mu Burundi, tuzovuga profite nimba tabivuza azobivuga ejo. Mugani kugira ngo duhindure meme la mentalité, twikompare meme na karere tuvuge tuti eske abarundi paraporo y'abakenya, y'abanyarwanda n'abandi n'abatanzania na Ukongo turi hehe? Twiplasa mu kibanza ikihe ava le placement mondial. Twiplasa gute nk'abarundi baba muri East Africa ibihundwe gusa? Turi mu kibanza cya kangahe? Tuzobiganira mu nama izokurikira. Sonia, merci beaucoup. Kandi ubandanye uko nagushimiye ikintu cyiza cyane nuko uri umuntu uvuga kari ku mutima kandi ukakemanga. Imana iguhezagire. Abandi bose n'abanyepolitike, nasaba abantu bose bari muri diaspora ntitube abanyepolitike. Nitwahora nk'abanyepolitike naho nta kintu tuzovuga atari kubeshanya, atari kuroga abantu, tukabwira ivyo tudakora, tukabwira ico turi kandi ataco turi, tukabwira twifuza kandi ivyo twifuza. Twere abantu bari des personnes morales et réelles. Nisho je ndabasaba. Nitwa abanyepolitike naho mu vyemange dukinere ikarata. Ikarata politique. Moi je souligne hagira ndahejeje. Thierry ndahejeje namuye. Ubunyene yego. Moi je termine. Ivyo Thierry yavuze vraiment c'est bon. Kandi amushimire Thierry, umviriza hagira no gunyaka ijambo. Reka nkubwire ikintu gikomeye cyane kuri Thierry. Thierry ni umwe mu Barundi muri Amerika. Umugana umwe mu Barundi bagiye mu Burundi avuga ati birateye isoni ko umuntu acihagarika kwibarabara. Reka tugire intambwe, dutere intambwe nk'abarundi, tubwire ko abarundi kiza yuko gusoba kwibarabara ari bibi, kunya kwibarabara ari bibi. Mu ijambo rimwe guta itrash aho ugeze ari habi. Rero uyu muntu Thierry namukunze cyane kuko yari mu kiganiro kandi ira vraiment contribuer muri changement social no musi tugeze. Uyu muntu niyo nagira ikiganiro mu mwaka uzoza nzo muhagashimwe kuko bijya bintu mubona byose ku matwarete yo kwibarabara hirya no hino. C'est Thierry, il faut mu apprécier. Hagera il ne faut pas kuhijambo gusa abantu bavuga, il faut kuhijambo abantu bakora. Bavuga bati twarabivuze twarabivuze nk'umuntu avuga ko akunda abantu bo mwibarabara kubireka turabona n'umunsi umwe atanze isabuni. Uyo muntu none ivyo avuga n'ivyo akora ndahejeje ni wiri wakoze cyane. Hanyuma n'abandi bavuze ndabakengurukiye ku kibazo cya Sahaba. Moi en tant que nouveau président de la diaspora burundaise, vraiment ndababwiza ukuri Jemba muri États-Unis ndahabaye kuva 2014, sinzi vraiment la situation politique au Burundi. Mu gico nemera kandi nemanga nuko kuva 1993 kugera 2008 nuko je nahunze 1996 nari mu ikambi y'Mutabira. Nahungutse 2008, urumva après 13 ans 14 ans. Ivyabukurikiye n'ivyabandanije nivyo ngomba kugira abantu bose bari ngaha. Dusangiye même histoire. Ivyabaye 66, 72. Et je souligne, mwese murazi le passé c'est l'histoire. Abantu iyo myaka nibo bahunze. Ivyabaye après iyo myaka niwo n'umunsi bari mu buhungiro. Rero ntihagira umuntu n'umwe ngaha yerekana ko ababaye kurusha uwundi. Twese twarababaye. Muga tuvuge tuti nk'abarundi buno munsi bo muri 2024 nikihe twokora kugira ngo turengere imigambwe amoko n'amacakubiri atandukanye, tubeho ku vy'ukuri nk'abarundi bari mu mahanga batarabugambwa no munsi kuzovaho, bataraba amoko kuko utwara musimba mu Hutu azogenda, muri Mutusi azogenda, muri Mutu azogenda. Tuvuge tuti nimba turabarundi koko ni gute tworengera ivyo bintu vyose imyaka 70 kugira ngo twubake Burundi bumwe abahutu, abatwa, abatutsi, migambwe yose atawe dukomeriye kubera intara canke amacakubiri yari yo yose. Jewe nico ndabasaba. Majambo make rero ndahejeje, ndabashimiye ko mwitavye ikiganiro, nshimiye hagera dutumiye. Ariko rero kinezere kurusha ibindi no munsi nuko abarundi dutangiye kugira ingendo nshasha yo kumviriza uwo tutumva ibintu kumwe, yo kuganira no dusangiye ubwoko, yo kuganira no dusangiye umugambwe
ku neza y'u Burundi bwejo nkaca ntera kamuri abantu bose bari ngaha mugira ibiganiro ndabazi ndavuga amazina nzobavuga n'ivyakenerwa mugize space tugaza muri space yacu duhe ijambo kugira mureke kuroga abantu mubabwire yuko nubwo ivyo muvuga hari abandi batavyumva cyo kimwe namwe muduhe ijambo bisigura ngo Everine iragaba agibwano vyo personnel mugana ko ajejwe communication muri diaspora ndundi ni agira ikiganiro kizakimwe ndongozi za diaspora nabandi mudasanga ivyumviro numuze gusaba ijambo buri habwe mugakizire ko mugomba kuroga abantu ngo mubaraga uburozi mwariye canke mwahawe kubera yuko kahise kacu nk'abarundi sikeza na haco kugahindura tukemangana tukavuga tuti mu Burundi uretse abakoroni nko tubivuga baducanishijemwo aho hambere intwaro y'umwami niyakiranga niyatandukanye abahutu abatwa n'abatutsi twese twari ikintu kimwe nk'abarundi tugaruke kuri iyo mbono ya kahise maze abari iyo mbono ya kazoza uburundi bwifashe muri 2024 2040 uburundi buteye igomwe muri 2060 kandi birashoboka igihambaye c'est la démocratie c'est la liberté d'expression monsieur Hagera wakoze kudutumira imana ibahezagire shima bose bitavye kino kiganiro shime batereye ariko aho navuze nabi nk'umwana w'umuntu bibiri tubwira ngo musabe ikigongo cyo 70 kundwi kandi mu gitanga kuri izo ncuro nyene 70 kundwi nsavye imbabazi uwo nakomerekeje yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwe yaba umugambo CNDD-FDD n'abandi bose bari contre CNDD-FDD je m'excuse ndi umuntu mugani ndipfuza cyane yuko imbono yagwa gasore na ndadaye tuyishikako kandi atari kera mu myaka 2-3 tuzoba turabarundi bunze ubumwe kandi bumutima imana bahezagire. Ego urakoze monsieur Samuel pour intuza uyu mwanya waduhaye. Ça fait plus de 5 heures qu'on était ici abatanguye natwe ubu rero wari umwanya wo guheza mais hari abandi rero bavuze ngo ntitwashoboye kuvuga rero Ndoricimpa yaciye yugurura iyindi extra. Donc rero nashaka kubasezera ku bantu bose bashoboye kuza muri iki kiganiro ndabatumira reka duhure. Oya reka duhure kuri muri space ya Ndoricimpa mukanya nayo ibandanya kuri isuje nyene ijanye na diaspora. Ibibazo mutashoboye kubaza ngira ngo turaza kubiyaga sibyo aho rero nkabambaye ijambo Ndoricimpa batumire ce dufunga. Ego nagira ndabatumira bari ngaha bashaka kubandanya bayaga tuyage kuri iyo suje ya diaspora ndatumiye deja uwa mbere ntumiye ni Samuel ubunyene ni wa clôture ntangura yindi sinashatse kubigira amemta hama n'abari ngaha bose bafite ivyo babaza ndaza kubasigurira ingene tuza kuyaga ariko tuza kuyaga neza sage le garanti ivyo ndabigarantishije kandi Samuel sinigeze ndakwima ijambo la preuve que ndakutumiye ubunyene uraza kuvuga umwanya ukwiye n'abandi baraza kuvuga umwanya ukwiye tuza kugira gusa ndaza kubivuga ingene tuza kuyaga muga tuza kuyaga neza. Okay. Mumvire muri salon rero mutahe turi kumwe bagenzi ndabashimiye.